nkemunyigisha kwa kwizera kutoneshwa ngo ngendere no ku mazi ahundongora hose ushitsi bw'inaha ibirenge bitoshitse ngira ukwizera guhamye mu bwiza bw'umukiza. ndagize bwake canke mwiriwe bivanye naho mu wese aherenya tudukurikiranira ni kwa kundi nyene ni handi nyene kuri ya TV yanyu Burundi, aho tubazanira bishasha, aho tubazanira ibintu bigezweho. Uno musi naho twabazaniye abantu babiri n'abakobwa beza cyane bashajije basa neza. Imana yagerageje kubakorera ibintu bidasanzwe kugira ngo bashobore kuba ari abakobwa b'abarundi kazi. Okay, reka tubakire bace baramutsa abakunzi bo kuri Burundi, bace bongera batwidondore kumbure amazina yabo nyakuri, niyo tuba dushaka gusumba ibindi byose. Turabakiriye. Murakoze cyane. Turabaramukije abakunzi ba Burundi aho muherereye hose. Bwa mbere na mbere mu kubibwira dukore subscribe, commentaire na partage. Ku mazina yanje nitwa Gladys Akimana, mugenzi wanje ashobora kwivuga. Okay, nanje ku mazina yanje nitwa Igiraneza Kesia, tukaba turi kumwe n'umugenzi wanje, tukaba twari twifuje kuza kwifatanya namwe uno mwanya. Ndibaza ibindi turabibandanya turi kumwe nawe. Murakoze cyane. Baratubwiye amazina yabo ngira mwayumvise kumbure, ubu tugomba tuyage tuzinanye. Turi muri tugerageza kuvugana n'abantu bose, aba artiste bashoboka ariko b'abarundi canke se b'abarundi kazi. Ubu turi cyane cyane ku baririmbyi canke se abakinyi ba filme. Ego nibaza ko mwebwe muri abaririmbyi. Ego cyane. Ego nibaza ko mukanya tuza kubasaba turirimbire akaririmbo kamwe gusa, agace gatonya kugira ngo abantu batwumviriza bashobore kumva amajwi. Kumbure hari abantu baba bari ngaho bavuga ati nange ndakeneye abantu bazondirimbira, ndakeneye abantu nzofasha kugira ngo baririmbe bagere kure. Ibyo byose turaza kubishikako. Dushaka kumenya ubuzima, hari ikintu twita ubuzima bwite bw'umuntu, ubuto bw'umuntu. Ego ubuto bw'umuntu turahera kuvaho wamenyeye, kuvaho waciriye ubwenge. Utubwire ubuto bwawe uko bwari bumeze gushika ugeze ubu. Okay, ngerageje kuvuga muto kanje. Okay, jenge nagiye ndakura nyene mbona abaririmbyi bakuru bacu, novuga nka bakuru bacu. Nagiye ndabona kenshi abaririmbyi nkiri muto cyane. Narakunda abaririmbyi cyane gose. Bose ensemble narabakunda. Sinaraba ngo nabastare canke nabakristo, bose narajyaniranye narabakunda. Wewe wakunda byose. Ariko ni vyiza. Gusa harageze igihe kubera nari mu muryango w'abantu bakijijwe. Nanje ndaja mu muryango, ndakura, ndaja muri Sunday school. Nakuriye muri Sunday school. Baragenda baradukuza uko nyene, turarimba muri chorale. Nyene tugenda turazamuka tubona abandi baririmba. Ariko jewe navuga ati nakereye kuzobona basi hagaze kuri stage ndiko ndaririmba nk'abandi. Nanje mwe mwanya muri je nkagira basi ishari canke inzigo yo kumva no ririmba nk'abandi. Yego. Ariko nyene biraza buke buke, ndakura ndagenda muri chorale y'abakuze aronje na adoration. Nyene koma abashefu kujya kuntu badufasha. Nanje ndabaca bugufi baranyigisha, ndabyemera. Ego duhura na vyinshi, hari abadusuzugura kandi n'ubu ndazi hari abadusuzugura, ariko ndazi ico nshaka ko nzogishikako. Biragenda uko nyene, birakabukanye uko nyene. Nyene kugeza none munsi ndumuririmbyi, aho ngeze ndabishimira Imana kandi ndifuza kugera n'ahandi hantu no kurundi urwego. Twifuza guhereza no mu Burundi gusa, turifuza no kugera mu bindi bihugu. Vizi yacu si no mu Burundi niyo kugwiza igihugu cyose twamamaza ubukuru bw'Imana. Nivyo shimye kuvuga. Ego mukiraho nyene hariho abantu baba bashaka gukurira muri chorale, akaba ariho bazogaragariza impano zabo. N'abandi bashaka kuvuga ati naho mba ndi muri chorale ndashobora kuzokora ikindi kintu
kiri professionnel kiwanje ku ruhara rwanje ku ruhande rwanje niko no bivuga nkaririmba nkuko abandi babigira ariko indirimbo yiwanje inyitiriye canke se indirimbo zanje zinyitiriye sinzi nawe ko kuntu sinzi ukuntu bitahura sinzi ukuntu wobisigura kugira ngo dushobore kumenya inzira urimo neza na neza muri make kuri jewe ego ndashobora kuvuga ati je ndashaka kwikorera indirimbo gatwi kiwanje birashoboka ariko biravana nk'ubu turiko turakorana n'abagenzi biwanje nibo mbona turi kumwe ariko hazogera igihe mvuga ati nani ndashaka twumvikanye n'abagenzi biwanje nani ndashaka gusohora indirimbo yiwanje gatwi kiwanje muga mwiki gihe turiko turakorana n'abagenzi nyene dufashanye. Je tunavuga kuri ibyo kugira ngo umuntu ashobore kugaragaza impano yiwe kugira ngo ubutumwa bwe bukure ku isi yose ikintu cya mbere ni amasengesho ikindi naco gushigikirana gukundana hagati yacu surtout nko iyo uba uririmba muri eglise birasaba cyane yuko dushigikirana twebwe nyine tukumva ko dushoboye bwa mbere na mbere bisaba kwiyumva wowe nyine ko bishoboye ukumva nyine ko bikurimwo nyene muri wewe urumva ntuzogenda kwigana mugenzi wawe ko ujyagira bigerekana ntuzobigira bitakurimwo ntibizokunda. Okay, hari intambamyi umuntu ahura nazo muri eglise hari intambamyi umuntu ahura nazo mu muryango ariko bitewe n'ibyo bintu byiwe byo kuririmba nazo murashobora kuvuga mukaduhade. Okay, muri make je nashobora kuvuga jewe mu muryango wanje kenshi nka papa wanje ntiyabikunda cyane kuko umwanya umwe nashobora kuvyumva nashobora kubitahura. Ntabwo yari akijijwe arakijijwe gusa nakijije cyane mu katolika. Okay. Je papa wanje ndamukunda kandi umuvyeyi wanje ntekereza kumukunda uko yari kose ni umuvyeyi wanje. Ingene bimeze je papa wanje kubera ndi umunyeshuri nashobora kugenda muri repetition nkunda musi ndagiye ejo nkagenda ejo nkagenda ugasanga biko biramutera stress mu mutwe kavuga ati none wowe iyo eglise uzoyikura mwiki agaca yibaza ku mwanya wo kwiga ucawigira mu kuririmba nanje umwanya umwe narabitahura ariko nkavuga ati naho ndi umunyeshuri nzogerageza ndabikunde basi mfume ndondera umwanya wo kubibamwo n'undi umwanya wo kuyiga. Ego kugeza ubu papa wanje ntabimbuza vraiment aranyemerera ubaranyemerera kubera yabonye wabigize neza ukabiha umwe ikintu umwanya wacu kubera n'amakuru yumva umwana umukobwa wese niwe y'agaciro kandi akicunga akaza numva amakuru nyene kuri eglise kesha kubera je kuri eglise keke barakunda kumamagara keke kazamva keke ni hari baraje kundondera muhira barantwaye rero kare baje kuntora niyemera ko ngenda ariko ubu aravyemera karavuga ati ifise umwana arafise basi ashaka kugera. Ego intambamyi novuga uhura nazo kenshi nko mu muryango barashobora gushwanira uragiye nko mu ma repetition ugasanga utashe 19h saa 2 gutyo baragushwanira umva dega ntibaba batahuriye uvuye babona ko umengo ni ubuyererezi nyene usanga umugabo muri wo ko bumva hari aho ushaka gushika je nibaza uremera akagutuka ariko mu mugabo kimwe ushaka gukora wagishitseko ariko entre taho nyene naho wemera bakagutuka uraraba ukavuga ati kumbure namba nkora ama repetition indwi yose kumbure bashobora kuba bariko bambwira kubera ikibazo cyo kwishuri kugira ngo ivyo bintu ndabukuntu ndabipangira umwanya neza mu ruhande rumwe ntago ari bibi ni urukundo rw'umuvyeyi ariko hari nabashaka kugira ngo ugire aho ushobora gushika mwico gihe rero ndibaza urashobora kuba wariyumviye ati jewe nubwo bariko barantuka vraiment ndi mu nzira nziza ariko ntegezwa kubifata nkabishira mu nzira nziza. Nubwo bagutuka ahubwo wewe ugerageza kubiyumvisha buke buke ibyo urimo biragoye gutahura muga mu nyuma baravyumva baba bakeneye wige hari n'igihe ushobora gushika ukadubura ucavuga yadubujwe na vya bindi yamamwo bimwe yirigwamwe nivyo vyatumye ananirwa kubera ntaronka n'umwanya wo kwiga umva ni kwiruka mu masengero gusa ariko jana zo gusenga nta kibi kirimwe ngo byose bipangira umwanya bati kwigana ya masaha muri korali na ya masaha ntibyari byoroshe gutyo muga ubu barabyumva kandi barabitahura ko je mfise bibi wanje rakunda kuririmba cyane arakunda kuririmba rero nakunda kuvuga ati none mwe mugwa muririmbira ngaho bizobashika nahe genda muririmbe umva gusa kare ntiyabitahura uri kuririmba yabona umengo uri kurata umwanya mugo ubu ni sawa ni bon.
aho twavuga ati Imana ishimwe kubera ko kumbure bariko baramenya bariko barabona bariko baraha intumbero y'abana babo bariko barajamo bariko barabona ati yamara ivyo vyose ntago bariko barafyina ntago bariko barayerera nk'uko abandi babifata kumbure bari mu nzira nziza y'iterambere mu muryango canke se y'iterambere mu vy'Imana. Twavuga ati Imana ibishimirwe cyane. Dushaka kumenya umaze guca mu izo ngorane zose mwavuze ko mutigeze musubira inyuma ntimwavuye kwizima mwagumye mubandanya urugendo gushika aho mugeze ubu tuko turavugana ni ibintu bishimishije cyane muririmba neza kandi Imana ibahezagira ibafashe kumbure n'ababafasha bashobore kuboneka kugira ngo mushobore kugera kure kubera kuririmba bitwara uburyo bitwara umwanya ivyo byose mukaraba ukuntu mubipangira kugira ngo ibikorwa byanyu bishobore kugaragara no kwisi yose. Murashobora kuturirimbira indirimbo yoba yarabaryohe gusumba izindi ndirimbo zose? Yego. Ibimbamwo vyose vya ture nibinkikuje bire meza twese hamwe turavyizera n'amajuru arabizi kuri Mana kuri Mana. Okay, muraturirimba indirimbo nziza cyane je nage muri mwe mu nduzuzwa ebana hagera naho nshobora kuba nuvugishwa ariko kubera ko ntabimenyera ari atari ibintu byanje naciye nkabuka. Ego muri indirimbo nziza cyane mufise amajwi meza cyane kumbure ndumva ko wa mugwi wanyu ukomeye kandi ukora cyane kandi uzogera ahantu hashimishije. Dushaka kumenya mujya mugwi wanyu muramaze kwandika indirimbo canke se muramaze kuba mwogera ku rugero guko mushobora kuba mwokora indirimbo? Tuvuze ngo kwandika indirimbo mugwi sinzi muga nyene ku gatwe kiwanje dafise indirimbo nyinshi nanditse n'umugenzi wanje hano nge ayifise imwe yanditse. Umva wewe ufisiye wanditse ku ruhande rwawe atari kuburyo tutari hamwe twese. Iyo nawe urayifise yiwawe nyene ariko atari y'umugwi. Ego none indirimbo z'umugwi mwoba muririmba mu wo mugwi muririmbiza abandi canke bigenda gute? Iyo turi hamwe ikintu ca mbere tugerageza kwiga gusubiramwo wa muntu ageze kure mu vyo kuririmba tugasanga indirimbo yiwe tukumva natwe ko dushoboye canke dushaka kwegereza kumwegereza kuri uwo basi kwegera hageze. Ivyo byo kwandika indirimbo nibaza ko ivyo ni ibintu bica biza mu nyuma muga twamanje kwipima umva aho tugeze. Yego aho ncangira ikibazo nk'umugwi wose musanzwe muririmbamwe murashobora kumbwira izina ry'abantu babiri mushobora kuba mugira ko icitegererezo mu bijanye no kuririmba? Mu bijanye no kuririmba je nibaza umugenzi wanje yavuze muga Daniel twese turamukunda bumva muri groupe yacu dukunda gusubiramwo indirimbo ziwe. Dukunda gusubiramwo indirimbo za Daniel muga ivyo abaririmbyi mu yandi mahanga si vyiza ko tuguma tubavuga dushaka ahubwo kwigana uwitwa ko ari wo ngaha mu Burundi ageze kure kugomba kumushikira canke kumurenga. Kubw'ivyo izina vraiment sinzi kuko bose barashoboye. Muvuze ngaho rero mu gihugu cacu cy'u Burundi hariho abantu benshi bashoboye ariko kisha abaririmbyi ntibakunda abaririmbyi bagenzi babo baba bari mu gihugu kimwe ariko turafise abaririmbyi bashoboye kumbure banagerageza ariko kumbure mu bindi bihugu niho usanga haba hari abashoboye kubera ko nabo baba bari ku rundi rugero tutaba turashikako kumbure natwe urwo rugero tuzorushikako bivana n'igihe. Sinzi ko mukurikirana indirimbo z'abarundi cyane baririmba gospel dushaka kumenya naho yoba atari mu citegererezo cyanyu kumbura indirimbo zabo murazikurikirana dushaka kumenya nk'umuririmbyi basi mu iki gihugu cyacu muba muzi yo bagerageza na buke buke
yo barinda agerageza si ukuvuga ngo kugerageza barabishoboye sibyo kuko ikintu cyose ugikoze wikengera ntacyo ushobora gushikako ariko wiyemeye kuri wowe apana kwiyemera ku bandi kuri wowe gatwe kiwawe harageraho ushika jewe umuntu nyene ni nk'umuvyeyi wacu nyene yadutangura ibintu vya music Apollinaire murakoze cyane Apollinaire arimba neza vraiment cyane ego n'ivyahe vyiza biri mu kuririmba indirimbo ivyiza biri mu kuririmba kuko kare twabonye intambamyi mu miryango ku bantu ure dushaka kumenya ivyiza bihari mu kuririmba indirimbo donc kuri jenge ndabitahura shora kuvuga ati ivyiza biri mu kuririmba ego ubwo barashobora kuririmba ukumva ko wujujwe muri wewe ufashijwe muri wewe ukavuga ati ibintu ndiko ndaririmba mbega birahezagira abariko baravyumviriza ico kibazo tegereza kuciyumvira ndibaza benshi simvuga ati ngo bavyumvirako ndibaza benshi baravyumvirako kenshi iyo uriko uraririmba nka twebwe sinzi ugatwe kwanje nkaje kenshi umuntu nibaza none iyi ndirimbo eske ko ndiko ndayiririmba uza kuyibona iraza kumunezera iraza kumimbara kuko ni wavuga ati iraza kumimbara eske we yaguhezagiye kuri wewe ni yaguhezagira n'abandi ni ngombwa ibahezagire murakoze cyane je ndizira ntakekeranya ku ndirimbo muturirimbiye kizohezagira benshi hari abantu bakunda baririmbye hari abantu bakunda cyane ibintu byo kuririmba kumbure bica bibafasha dushaka kumenya mwugo rugendo nyene rwo kuririmba hariho abantu baririmba kugira binezereze abandi baririmba kugira ibyo baririmba babigira isengesho n'abandi baririmba bibereye muri business kugira bironkera amafaranga mwe namwe muririmba kugira bigende gute je kuri jewe indirimbo turirimba ko duhimbaza Imana twaremewe kuyihimbaza okay katwe kiwacu ko tuzi twaremewe guhimbaza je kuri jewe ni nk'isengesho murakoze cyane kuko indirimbo tworirimba canke nk'indirimbo twaririmbye ishoboye guhezagira umuntu umwe canke babiri kandi ngaho ndazi ko ari ikintu tuba twandikishije ubukoze ico bitwivuga butu nicyo ryasengesho twe rero tubikora comme sengesho kandi nitwabikora muri bwa bumwe rwa rukundo dufatanye twese turi kumwe tuzoshika kure kandi tuzoronga natufata mu mugongo kandi nivyo twovuga ati ngo kwinezereza ego kwinezereza birashika cyane kuvuga ati ngo uburyo natwe turashaka gukura tugira andi hantu tuvuye naho dushitse tukaronka dufata mu mugongo asanga natwe turabaye abandi bantu bikuye mu kimyo sengesho ego murashaka gukura murashaka kugera kure hashoboka ego mwake nk'inyenyeri kuririmba je navuga ni kuririmba nyene kwera bica mu guhimbaza no gutazira n'ahandi kuririmba ni ivuga butumwa rya mbere rikura iyo uri kuraririmba uri gutanga message ku bantu kandi iyo message ugomba gutangura amanzi karayo message ubwanje rampezagira niyihe nyigisho irimwo muri iyi message ndiko ndatanga ushobora kuririmba indirimbo wowe kibaza ngo waririmbye gusa mu gusanga ry'amajambo hari benshi akijije ibimuga abari mu bitaro umuntu yihebuye bage bari mu gasho akumva umengo yari yanse mu bwoko bw'amajambo ari muri iyo ndirimbo yawe ni nka message uba uriko uratanga ugasanga biramuhaye amahoro rero iyo umuntu ariko araririmba ntaze yibazanga ariko araririmba vyonyene ariko amenya ko ari message ariko aratanga niyo mpamvu kenshi mu kuririmba umuntu nibaze wanditse indirimbo ko utacupfa kuyisohora hari ahantu umanza ukiga ku majambo wanditse ukagira meditation ego ukuntu vyose ukuntu wabipanze kubera rige niryo vuga butumwa rya mbere kumva ijambo ry'Imana no kumva indirimbo je nibaza ko ari ikintu kimwe ahubwo gusa turetse kugira impano zimwe sifise impano yo gusoma ngo dusome muri Bibiliya kangahe nanje fise impano yo kubivuga biciye mu ndirimbo ratubwiye ibyiza biri mu kuririmba n'intambamyi ziri mu kuririmba hari ikintu dushaka kubaza mu bisanzwe hariho abantu badashika kure bivanye n'ubunyantege nke bivanye n'ukuntu ikibazo cy'amafaranga cyabaye ndanse mu gihugu cyacu cy'u Burundi amaronderero turicari bato turicara abanyeshuri kugira tuzokore video canke se audio ni ibintu bigoye cyane murashobora kuvuga icyo mushobora gusaba kugira ngo umuntu atwumviriza ashobora kuba yumva yogira icyo afashije ashobore guca agira icyo afashije ku ruhande
rwanyu murashobora kuvuga ico mushobora gusaba hirya no hino kumbura igisabo cyanyu bashobore kuba bocyumva murakoze. Murakoze ico twosaba ubwa mbere na mbere twavuze ni ugushigikirana kumva ko mugenzi wawe ashoboye ivyo bimaze kuba nyine muri wowe ucumva nawe ufise ico washaka gukora dusabe abo turi kumwe mu gihugu kimwe ko dushobora gushigikirana tugashigikira abafise impano yo kuririmba abari inyuma y'igihugu nabo nyene nibaza ko ari sawa tugashigikirana twese mugafata mugongo ugaruka rwanyu ruri mu Burundi haba mu buryo mu masengesho byose kwa byose birakorana. Murakoze cyane nko kuba tubona kwifuza kudushigikira impano zacu turamuhaye ikaze kudushigikira nk'abavandimwe ashobora kwandika commentaire kadushigikira byaba byoroshye cyane. Ego murakoze cyane muratubwiye ko muhaye ikaze abashobora kubafasha bari mu mihingo itandukanye mu mpande zine z'isi hariho n'abandi babifuza namwe ko mushobora kuba mwokorana igikorwa cyo kuririmba kumbure mu mashengero atandukanye hirya no hino bashobora kuvuga ati turakeneye bajya abana turakeneye bajya baririmbyi turakeneye ujya mu uzi natwe kudufasha kuririmba abo bantu babakeneye bo batora gute mu buryo bunyaruka kugira ngo bashobore kucaho batora byoroshe. Uri nyuma y'igihugu uri mu gihugu mwose aherereye nje navuga ko ari karibu cyane kugira ngo dutore byoroshe ushobora kwandika muri commentaire hama twaje dutorana twese byoroshe. Reka tubashimire cyane tunabakengurukira tunabatera intege tunabifuriza kugera kure cyane hashoboka kumbure no hanze y'igihugu kuko nabo barakeneye impano zanyu abarundi bari hanze abanyamahanga bari hanze barakeneye impano z'abarundi cyane kuko abarundi bari cyari abantu bagifise imico runtu niko no bivuga bakora neza no mu kuririmba atari ibintu barinda gutegwamwo umuntu murundi yiyumviye kuririmba abari impano yiwe nyezi nayumviye gukora ikintu ico kintu kibari impano yiwe. Reka tubashimire cyane twongera tubasaba turangize n'indirimbo imwe iwanyu kugira ngo abantu bashishikare guhezagirwa murakoze. Ngemunyigisha kwa kwizera kutanesha ngo ngendere no ku mazi ahundongora hose ushitsi bw'inaha ibirenge bitoshitse ngira ukwizera guhamye mu bwiza bw'umukiza